kurabira hamwe ku rubuga ingene igikorwa cyo kugura umwimbu w'ibigori kizogenda bafatiye ku bikoresho nico cazindukanye mu ntara ya Cibitoke, Bubanza na Bujumbura meri abakozi bakorera mu bushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije, inuma yavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu, abakozi bishiramwe PAM. Iryo naryo rikaba ryatumwe muri urwo rugendo kubera rifise ubuhinga mu bijanye no kugura no gushingura umwimbu. Umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije Dr. Deogide Rurema mu kiganiro yahaye abanditsi n'abanyesha makuru yagarutse ku catumye umwimbu wiyongera n'icatumye leta ifata ingingo yo kugurira abarimyi umwimbu w'ibigori. Igikorwa kigiye gutangura kuri wa 12 ndamukiza uno mwaka w'2021 kikazomara amezi abiri. Bazi yuko leta nkozi yateye akamo abenegihugu kandi ikongera igatera intege abenegihugu bicishije muri buno bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije kugira ngo bagwize umwimbu. Turabaronsa byankenerwa bikenewe, zaba imbuto, zaba ifumbire no kubaba hagufi. Byatumye rero umwimbu wiyongera mu gihugu, bikaba byanezereje abenegihugu na leta nyene y'u Burundi. Kimiro no kugwiza umwimbu, ikindi no kubungabunga hamwe no kuwihingura. Twarabonye ko umwimbu w'ibigori wiyongereye ku rugero rwinshi cyane, ari naco gituma leta yashimye gutera intege abenegihugu mu kubagurira umwimbu. Twebwe mu bushikiranganje twaririmbuye, hanyuma turabona yuko itariki 12 z'ukwezi kwa kane twatanguye gushika mu benegihugu kubagurira uwo mwimbu w'ibigori. Ariko imbere yuko dushika kuri ico gikorwa hariho ibikorwa by'ibanze. Naharo twavuze tuti iyi ndwi yose tuyiharire kumenyesha abenegihugu ko ryasanzwe ryageze. Turiko rero tubishikira mu ntara zitandukanye n'amakomine atandukanye ngo dutegure turabe ingene ibibanza tuzokwakiriramwo ivyo bigori uko bizoba byifashe, hanyuma na zanzu z'ububiko twita amahangare turabe bikenewe ko iminzani ikwiye. Mbega izo nzu z'ububiko zimeze gute? Aronovuga nti uru rugendo nuko guhumwizera abenegihugu tubabwira tuti isango ryageze. Murazi yuko kubika umwimbu bisaba ubuhinga butandukanye n'uburyo butandukanye kugira ngo nituze turakora twiyugaranye kujya kw'inzu ya Nyabumba. Twashatse yuko twokorana ubwa mbere n'ikigo mpuzamakungu PAM no kubitegera neza. Ibi turiko turakora twebwe no kugira ngo dushireho ububiko ntega bizoza kugira ngo tugurire umwimbu abenegihugu muri kino gihe bafise umusesekara nubapfane ubusa, hanyuma tubabikire nko mu mezi 3 cyangwa 4 ari mbere tuzogarukana uyu mwimbu ku isoko ku giciro kitaruhije. Gutyo nuwoba yabigurishije akabijana ntabijanye ku isoko nkuko bahora babigira, abizanye ngo tubimubikire, gutyo tubigure ku giciro ciza. Hari umwimbu murazi yuko iyo mukero k'umwimbu abadandaza baca baza bakikamukiza bakagurira abenegihugu umwimbu wabo n'amahera y'intica nikize. Naco gituma twebwe twabonye ko amahera angana 380 harimo akunguko ku mwenegihugu, kuko twabonye ko kugira ngo agire ikiro c'ibigori akigwiza ku rugero rw'amahera angana na 550, murumva tukimuguriye ku mahera angana 380 hariko akunguko. Hanyuma rero tuzobibika nk'amezi 3 cyangwa 4 cyo tubigarukana ku isoko ku giciro tuzogerageza gushinga ku buryo kitazopfuna naho nyene umwene gihugu.
iyi ndwi twayihariye kwishikira ku rubuga kugira ngo dutere akamo abenegihugu tubabwire ko ryasango ryageze. Uko turiko turabitunganya twifuza yuko uwo wese azanye umwimbu wiwe azotaha atahanye amahera. Ariko rero murazi yuko dushitse ku rubuga dushobora gusanga hariho nk'abazanye uburyo umwimbu mwinshi, hama namwe murazi yuko rutogenda twikoreye amahera kuko rutatuzi umwimbu uzongana. Ariko ico noremesha nuko atawuzoshora umwimbu wiwe ngo leta izomuheranire. Akarorero nakamwabonye twatanguye ku giterwa c'ikawa aho twavuze tuti iki gihe niki nico kuriha bene gihugu. Ico gihe twarakikoze neza, ico kikota kikoze neza naro mu bigori n'ubwa mbere leta tuza mu gikorwa nk'iki, ariko twibaza yuko turiko turabyitegurira neza tangorane tuzogira. Ishatse kuza gutera intege abene gihugu kugira ngo wa mwimbu wabo ntuzosubire kuba ingorane nk'uko twayibonye muri kahise.